Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi akaba anarongoye ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ahejeje guha umubonano Ambassadeur Amira Mustafa yahora aserukira igihugu ca Misiri ngaha mu Burundi. Yaraje rero kwikebanura aho n'inyuma y'ikiringo ciwe nk'userukira ico gihugu ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uwo mushitsi rero yashimye ingene yakoranye n'inzego zitandukanye z'igihugu, arashimira Nyenicubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ukungene yama hafi igihugu ca Misiri no kubashigikira mu bibazo bitandukanye bakunda guhura navyo. Yashimye rero aho intambwe imigenderanire no gufashanya bigeze hagati y'igihugu ca Misiri n'u Burundi, akavuga ko azobandanya avuga neza igihugu c'u Burundi n'abarundi. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yamushimiye ku bubangutsi n'ubukerebutsi yerekanye mu mabanga yiwe, akaba yamwemereye yuko Burundi buzoguma bufatanye mu nda n'igihugu ca Misiri kandi babandanye bakorana imigambi y'iterambere iramira abenegihugu.